Asubire kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu muriko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Yuno mwanya w'amakuru agezweko ariko aravuga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umutekano urahungabanye, hatewe grenade mu ntara ya Cibitoke. Ni bande bakoze iryo bara? Turaza kubigarukako muri ano makuru twabateguriye, na makuru yo kwigenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa Rusama mu mwaka 2022 turi kuwa mbere. Ivyo bibaye mu gihe umukuru w'igihugu ca Kongo ari mu gihugu c'u Burundi mu rugendo rw'iminsi 3. Ivyo bisiguye iki? Turaza kubikurikira muri ano makuru twabiteguye. Twari twababwiye ibikorwa bidasanzwe vyariko birakorerwa ku ntatemwa y'umuhisi Petero Nkurunziza. Hakaba hari ivyo duhejeje kumenya. Umukuru w'igihugu ca Kongo nawe akaba yagendeye iyo ntatemwa, akaba yashize amashugwe kuri iyo ntatemwa mu guha icubahiro ndetse no kwibuka Petero Nkurunziza. Turaza kubikurikira turabe urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, muri urwo rugendo arimwo ndetse nuko yashize amashugwe kuri iyo ntatemwa y'umuhisi Petero Nkurunziza. Turaza kubikurikira vyose ni mu rugendo arimwo mu ntara ya Gitega. Hari ayandi makuru atandukanye abariko aravugwa mu bimenyesha makuru, ibivugwa muri politike, umutekano ndetse n'ibindi vyose babiriko biragaruka ko irya nino, vyose ndabigushikiriza mu buryo bw'idonido kugira urarushikirwa n'amakuru n'ibiganiro vyacu vya misi yose twama tubashikiriza. Ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Turaze ko mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Nimba utarafyonda ko rero ubanza ugafyonda ko dushizeko inkuru ukarajwa mu bambere baca bashikirwa nazo. Ku banywanyi bacu muri ngabo Burundi kandi abahe ikaze, namwe muri mu bihugu vy'ababanyi ndetse namwe muri ku migabane y'amakungu yakurema murindiriye ko tubashikiriza amakuru avugwa mu gihugu mukamenya ibigenda birabera irya nino. Mwese ndabahaye ikaze nanabipfuriza ibihe vyiza n'intango z'indwi muzoyisozere amahoro. Ano makuru yacu katuyatangurire ku nkuru irabana n'uru rugendo rw'umukuru w'igihugu ca Kongo ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'urugendo rubandanya, urugendo rw'iminsi 3. Uyu akaba ari umunsi wa gatatu nyene, ari nabwo ari busozere urwo rugendo rwiwe. Ariko mu gusozera urwo rugendo umukuru w'igihugu ca Kongo akaba yagiye kuraba aho umuhisi Petero Nkurunziza ashinguye. Mukuru w'igihugu ca Kongo rero n'umutambukanyi wiwe bakaba bagendeye bongera barashira urugori rw'amashugwe ku ntatemwa y'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye Uburundi ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Mu makuru yacu twari twabashikirije kwigenekerezo rya 21 nibwo twari twababwiye ko ku ntatemwa y'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza hariko harakogwa amasuku, ibikorwa vyo gusanura iyo ntatemwa ngo yari yononwe n'imvura nyinshi yari yaguye. Twari twababwiye ko rero ivyo bikorwa biriko birakogwa bikaba bidushobora no kubihuza nuko hariko haritegurirwa nyene ko hari abategetsi bakuru bazohaja. Bamwe bakibaza none bakora amasuku canke batangura gutunganya ingoro y'umukuru ntatemwa y'umukuru w'igihugu mu gihe bazi ko hari abashitsi bazohaza canke ariko abandi bakavuga ko n'ubusanzwe n'ubundi ivyo vyama vyakozwe. Nkuko rero muriko muranabibona ngaha umukuru w'igihugu ca Kongo n'umutambukanyi wiwe bakaba bagendeye ndetse baranashira ingori z'amashugwe kuri iyo ntatemwa ya Petero Nkurunziza. Mukaba muzi ko hariko haratunganywa mu misi iheze, vyoba vyari mu ntumbero yo kwitegurira uyo mukuru w'igihugu ca Kongo yari kuza ndetse n'abandi bashitsi batandukanye n'abategetsi bagiye ngaho ku ntatemwa ya Petero Nkurunziza. Akaba ari ivyo rero noba ndakubwiye, ariko mugihe ndiko ndakubwira ayo makuru umutekano wahungabanye mu ntara ya Cibitoke. Hakaba hariko haribazwa boba ari abaroberi bashatse kwerekana ko mu gihugu c'u Burundi ata mutekano uhari. Ese boba ari umuhari woba washatse gutera ubwoba Tshisekedi umwereka ko mu gihugu ciwe ndetse no mu Burundi ata mutekano bafise? Abantu bagiye baribaza ibitari bike kubirabana na grenade yatewe mu ntara ya Cibitoke. Muti none
none vyagenze gute? Iyo grenade yatewe abanyagihugu bakaba bakutse umutima bumvishe urwamo rw'iyo grenade, ndetse hakaba hari n'abantu bakomeretse, ariko mukaba mwibaza muti vyagenze gute, vyatewe n'iki, ni bande boba binyegeje inyuma y'iyo grenade yatewe? Mu gipolisi bobo batangaza iki? Niyo makuru yose ngiye kukubwira muri kano kanya. Ndakwibutse ko kurikiye makuru agezweko avugwa kuri CTV, amakuru avugwa mu Burundi, tuba turiko turabashikiriza umunota ku yundi, ariko hagati aho imbere yuko nkubwira n'ibindi nkuko muriko murabibona mu masanamu, bimwe mu bikuru bikuru vyaranze umunsi ugira kabiri w'urugendo rwa Perezida Tshisekedi mu gihugu c'u Burundi, mu rugendo barimwo mu ntara ya Gitega kuri uno w'Imana. Antoine Tshisekedi akaba yagize ingendo zitandukanye mu bice bitandukanye vy'iyo ntara. Umukuru w'igihugu ca Kongo inyuma yo kugendera ikigo c'ubushakashatsi bw'uburimyi n'ubworozi Irazi, akaba yagendeye ahororeye inka za kijambere ari kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Akaba rero vyabereye muri komine Bugendana. Avuye aho akaba yongeye kandi agendera ahari imirima y'ibiraya nka vya koperative Vaso iri ku mutumba wa Muremera muri komine Giheta. Mu masanamu muti umutekano wahungabanye gute mu ntara ya Cibitoke? Amakuru avuga iki banywanyi bacu? Ano makuru duhejeje kuyamenya kano kanya ko hatewe grenade abantu 3 bagakomereka mu ntara ya Cibitoke. Nkuko vyemezwa n'igipolisi, Cibitoke n'abantu 3 bakomerekejwe na grenade yatewe n'abantu bataramenyekana muri iri joro ryo kuri uno w'Imana, igenekerezo rya 22 z'ukwezi kwa Rusama mu mwaka 2022. Ivyo vyabereye ku mutumba Rugeregere muri komine Rugombo, akaba ariho iryo bara ryaguye. Ni bande bo babenyegeje inyuma y'ico gitero ca grenade? Gushika ubu ntabwo ababikoze baramenyekana. Abantu batandukanye bariko bavuga ibitandukanye, bati bo bari abarobereye, bo babashatse guhungabanya umutekano mu gihe Perezida Tshisekedi ari ngaha mu Burundi, boba ari abandi bagizi ba nabi. Ivyo vyose biraca mu matohoza nkuko vyatangajwe na komiseri yajejwe igipolisi mu ntara ya Cibitoke. Aremeza ayo makuru koko izo grenade zatewe, ndetse abantu 3 bakaba bakomeretse. Akaba avuga ko abo bakomeretse baciye bajanwa kuvurwa. Akaba amenyesha ko amatohoza yatanguye kugira amenyekane abakoze iryo bara n'icatumye barikora. Ivyo rero bikaba vyateye ubwoba cane abantu, ndetse abantu bakibaza ni bande bo babenyegeje inyuma y'ivyo bikorwa vyo guhungabanya umutekano. Akaba ari vyo womenya muri kano kanya mu makuru arabana n'umutekano. Mu bindi biriko biravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, zigera kwijana nizo zimaze guhitanwa n'indwara bita inyonko yo mu kiyaya ca Rift Valley, na akarere Burundi burimwo. Ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi bugasaba kugabanya uruja n'uruza rw'ibitungwa kuko iyo ndwara yandukira mbere n'abantu. Biri mu itangazo ubushikiranganji bwasohoye, rikaba risomwa na Serge Nkurunziza, umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi. Inyonko yo mu kiyaya ca Rift ni indwara ifata inka, impene n'intama, ikaba yapimwe yongera iremezwa ku ncuro ya mbere mu gihugu c'u Burundi. Kubera ko iyo ndwara yandukira abantu ivuye ku bitungwa, iboneyeho akaryo ko gutera akamo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kubifatikanya n'ubushikiranganji bwacu mu ntumbero yo gukurikiranira hafi iyo ndwara hakoreshejwe uburyo bwo gukorera hamwe twuzuzanya, approche universelle santé. Abafundi mu vy'ubworozi bari ku rubuga basabwe gufata ingingo zose zibereye kugira bikingire iyo ndwara, bongere bakinge irandagata ryayo. Aborozi bahamagariwe kumenyesha abaganga b'ibitungwa mu gihe cyose babona igitungwa kigwaye. Aborozi bahamagariwe gupompa ibitungwa, ni kuvuga inka, impene n'intama, bakoresheje imiti yo kwica udukoko basiga ku rukoba. Ubushikiranganji buguma bukurikiranira ku munsi ivy'iyo ndwara. Mu turere iyo ndwara imaze kwibonekezamwo, hobandanya ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'ibitungwa, inka, impene n'intama,
hamwe no kubibaga gushika hafashwe izindi ngingo. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bwiyemeje gukora ibishoboka byose kugira iyo ngwara ituzwe vuba, buboneyeho n'akaryo ko guhumuriza abenegihugu na cane cane aborozi.